wa mugani ngo wanka kanuka nanje nkunda kanuka muri no mwanya bakunda gukoresha iyo mvugo zisohoka muri ibi ndaberetse yanka zice zitangura guta amagi ziyata muri utu tubaho matuno tubaho simba kudushiramo uko nyene hanyuma ya magi rero nca ndindira iminsi 4 iyo minsi 4 ishize nca nimbura amagi haya naraye ndayimbuye mu misegetera 2 aha ndindira amasaha 28 bugaca butangura kwiberura buzosozera hafi nk'iminsi 5 webwe heje kwiberura icantumye norora isazi maze gutangura umugambi w'amafi naciye mbona ko ifungurwa zinduhije cyane izo kwamanagura buri munsi nizo nkafata nkatora hajya mu rajya mabundikirizo hagaburira ivyorogwa nitwa Levis Bizindavyi muhungu wa Pasteur Kirahogana Yoramu aha ni muri commune Kibago bwa mbere intara ya Makamba hanyuma n'umutumba Kiyange kandi kabazone Kiyange ubworozi bw'amasazi nkuko mwamaze kubibona narabutanguye nabwo nyene bugoranye kugira ngo ndonke imbuto byafashe umwanya hanyuma ndembera ndabuzimbirwa ko nta kundi nibwo burya mwabonye naratanga igice cya mbere ndabona ko bishobotse nubwo hagiye harabamwe intambanyi ubwa mbere nuko isazi zikagira ikibazo icyo kibazo gishobora kwanduruka ku bunyegeri ko bunyegeri nasanze ari abansi babi cyane ndabaza abatekinisiye batandukanye icyo kibazo kiba kiravuyeho maze kurongera umuntu abugwanya umuntu yabwanije burundu umuntu agumaho buzako niko bimeze imbuto nazikuye ku borozi bagenzanje bon kugira ngo zikure maze kuzana zijya mbuto mwabonye bita mapyupa ndazishyira mu musegetera hanyuma zimaze gushika mu musegetera haraca umwanya utari munini zigaca zitangura gusohoka nico kinini nakoresheje gusohoka muri bijya hagasigara igikasika izo sazi ahanini icyo ndazigaburira amazi zikongera zikabishwa n'akamoto icantumye norora isazi maze gutangura umugambi w'amafi naciye mbona ko ifungurwa zinduhije cyane izo kwamanagura buri munsi icyo ni cyambere canduhije cyane ndabona ko zasazi maze kuzishiramwo kuko zirata amagi haca ndayabundikiriza hamwe naberetse hanyuma zigakuriramwo ego hanyuma zimaze gukura nizo nkafata nkatora hajya mu rajya mabundikirizo hagaburira ivyorogwa byumvikana ko nimba no munsi ndazigaburiye ama astiko zijyanyo ejo menya ko ndazihindurira nkazigaburira swate indagara canke irya toroto parmiste iri kumwe n'ifu y'isoja canke ibigori biri hamwe keshi ndabikora uko maze n'umwana w'umuntu yamira kuduharage gusinga ryose ate bakagambirwa bikanga abipfuza imbuto y'amasazi abo ndabaha ikaze cyane yego nipfuza ko twaborozi benshi muri aka karere nuko kacu ka commune Kibago intara ya Makamba hirya no hino yego kugira ngo ejo sinorore jenyene kuko abakenera gufungura ni benshi bambaza none uzoroba ryari fungure bon turi babiri canke barenga byoca bitworohera nuko tubaye borozi benshi hambavu y'ubworozi bw'isazi kandi maze kubona ku rubuga kandi ngene bimeze aho abandi bageze naciye shima kuja mu mugambi wo korora kuzokorora inkwavu ariyo yinyubakwa turimwo sindazishiramwo imbuto nuko iracangoye naco gituma nagomba no gusaba imbuto yego bikunze kugira ngo ndabe ko noshobora gushiramwo muri izi nyubakwa izo narose aho bazindangiye nuko nkekanye inkwavu 200 gusa yego muri zo 200 nifuza ko shobora kuronkaho shiri ntuzenye ingabogabo mu gihe zivyaye
nuko nkaho shira ingoregore mu gihe zivyaye nuko ngabuga gusikana nkaho ziza gusaba abageni zitari hafi na hafi. Aha nororeye si mu mwonga, ni n'amariba y'umusozi, nibikorwa mpaye nkorera imusozi. Yego hanyuma igikorwa natanguye ubwa mbere natanguye kugira iciyumviro mbese notangura projet gute, mugaba nagitangura navyiyumvira bo ataburyo umuntu abona, mugabo iryo shaka rikanja maze kubona kuri izi telefone imigambi itandukanye, aborozi batandukanye, ndahitamwo mu bworozi bwa mbere bujanye no korora amafi. Hanyuma ayo mafi Imana iradufasha, iramfasha umuntu ashaka gutunganya, arubaka inyanja zishika kuri 6 nkuko mumaze kuzibona, izikuze 4 na ntoya 2. Nkaba noroye ubwoko bwa tilapia hamwe n'isomvyi. Yego hanyuma ngiye kuri kimwe isamagi noroye muri ubusekwari isomvyi, horora kandi na tilapia. Izo somvyi naragira ibibakwe ndi ku rubuga nyene ndiko nditegereza habandi bageze, ndabona ko bageze ku ntambuko yo kugwiza imivyaro. Ico gihe nabijako nari maze kubona ko ibintu byo kugura imbuto binduhishije cyane, kuko naragiye Inyanzarake ndabona imivyaro ndabona imbuto zaba tilapia canke ikambari, bo ndabona ko bizimvye cyane. Hanyuma gutyo bituma nanje ngira gashavu mugabo keza atari kabi. Nuko hanyuma imbuto mba ndarose tilapia, ndaronka n'ikambari, izo twita isomvyi. Sinareke yaho za ndoto canke ca cifuzo cyo kuzoshika ku ntambuko yo kuzovyaza nanje, vyarantwaye umwanya n'uburyo kugira ngo ndonke abatekinisiye babimenyereye. Yego narashoboye kuronka ivyiyumviro bimwe banterera bamwe, nuko bituma bintwara n'uburyo, bamwe ndabasanga iyo bari. Maze guheza igice ca mbere nubwo ntabisozeye neza kuko uwigahozako, ego wigahozako bike nashoboye kwabura, nashoboye kuronka, vyarafashije cyane. Imbuto ubu ndashobora kuzironkera, kandi nkasaba kandi mu misiri imbere abazoba bakeneye imivyaro ko ashobora kwironka atakibazo, kuko imbuto ndayifise. Nuko muri ya etape scolaire mwabonye imwe amageniteur, nuko kuko hagiye harimwo isombe ishobora gupima ibiro birenga 5. Hanyuma ndafise aho natunganirije kugwiriza imivyaro. Ego naragize ese ubwa mbere, hanyuma iyo ese ndayikora ndabona ko itareshije neza bivanye n'ikibazo c'amazi. Mu minsi y'intango cambaye ko amazi akabura kuko nkoresha amazi ya Regideso. Nuko hanyuma twaragiriwe ko muri Gisagara baraturonsa. Yego nanjye ndashikirwa, ndashamura kuri bagenzanje aho haruguru aciye. Bon, kubera amazi make Gisagara nikiyagutse, abantu bagumabwira umunsi ku munsi, amazi ubuwajejwe ariko aragabanganya, ugasanga ni kibazo. Ico gihe rero nja nditora ndagishikiriza abatware, nuko banyakubahwa hajya, nuko barabifashamo cyane, ndetse n'inyakubaha musitanteri arifashamo cyane. Nuko bituma ndonka inguvu zindi, amazi ndayaronka. Nuko mbere biranafasha no kubaka reservoir yo kugira stock y'amazi. Ego hariho ya mbere nari naguze ya plastique, hakaba n'iyindi nubatse aha haruguru ijamwo nka 60 litres, ni 60 m3.
hanyuma gutyo rero iki ndagishimira cyane abatware bambaye hafi uruganda rugira kabinda rukoze rwarashobotse ariyo Gemivyaro mwabonye imiriki irakura iyindi ntirakura neza nuko ariko kubera imisi y'intango ari bihe vy'intango ntiharageraho ushobora gusohora nuko imivyaro yego ariko iyindi sike ikurikira ndipfuza ko nusha sohora imivyaro kugira ngo bakeneye izo borora bazironka takorane bakeneye izo bafungura bashoboye gufungura narijya urufi ari mu fungurwa za mbere zidufasha nuko magara yacu nuko ari uzahawe yarose umushitsi mu kibano canka handi ndakeneye agafi n'ukuri ntabanda zahawe akakaronka bitagoranye yego hanyuma ivy'isamagi canke ivy'isomvyi na terapia nagize ubushakashatsi bwo kuvyaza kuri kwikambari gusa formation yijanye no kuma terapia narayitanguye mugabo ntabwo ndabisozera nuko ego ariko kandi nkasaba kuri iki kunyagurira ubushakashatsi mu kafasha ama formation navyo byofasha cyane kuko umuntu ariko ariga guma yiga narijya bahindagurika buri kanya ingendo shure ntizabaye ikirenga sinazikoze cyane nke zibaho ego mu buryo burohije yego ariko nkifuza ko zo ingendo shure mu buryo butanduhije cyane byomfasha kugira ngo nanje shure kwagura ubumenyi kuko aho nifuza gushika hari naho usanga hazimvye bigaca bituma ntanceceka yego inka nari naratanga kuzorora ego ari nazo zatumye bimwe bimfasha kugira ngo shike aho umuntu ageze ego ubusigaranye inka zibiri ariko ndifuza ko inka ndazagura cyane ko namaze kuzubakira aho haruguru intambamyi irahari ubwa mbere intambamyi ya mbere navuze ni kutagira ama formation kutaronka ubumenyi buhagije iki nakivuze ni cyambere kundosa de formation zitsindagiye ko de visite encore bishobotse nazo nyene umuntu akaza kuratira ijisho aho abandi bageze narigiye abacimugani ngo katagurutse nikamenya yo bweze nuko nyamwigenda ko nawe nuko bimeze intambamyi umuntu ahora nazo ntizibuze yego ahora nazo ntizibuze ego umuntu arifuza kwagura projet si nifuza kugarukira hano yaba projet y'isamagi yisazi y'inkwavu ndifuza kuyagura iyo ntambamyi uburyo ndakenera intererano nuko kugira ngo ushobore kwagura projet ego fatiye ku rugero ngeze ko ubwa mbere ndamaze kubona abatari bake baza kuraba ibikorwa ndiko ndakora hanyuma bakagira n'icifuzo ndamaze kuronka bakeya bagira bati jewe ndifuza ko ntangura umugambi harabo tumaze kuvugana hanyuma ndagira nti abone ivyiza cyane ego hanyuma ikigira kabiri ndifuza nuko ko hambavu yibi bifungwa bariko ndagaburira intuzenya ikambari canke terapia ndifuza akamashini ko guhingura ifungurwa machine granuleuse kuko nk'ubu ngiye gushiramo inkwavu ego bizondusha cyane kugira ngo ushobore kuronka ubwatsi bwa buri munsi ntaronka ivyo umuntu yaraterana ije akabukanya ego ko bamaze kwibona bazorora barakabukanya magranule ivyatsi nuko ego machine granuleuse iki kintu ego cyomfasha cyane umuntu ayirose bon bwa mbere nariyungunganije ego maze kubona ko ivy'uburyo nuko buvanye n'ivyumviro nifuza gushikako icyumviro cyatanguye kera cyatanguye 2010 ego ntangura nuko kwiyumvira gutera ibiti bwa mbere kuko zaba inyubakwa
z'inkwavu z'inyubakwa z'inka hakenerwa ibiti, z'inyubakwa z'ingurube hakenerwa ibiti. Ico kintu nico natanguriyeko, hanyuma ndakora ubworozi butandukanye cyane cyane ku ngurube, hanyuma no ku nka. Ego ubu gusa nuko naciye ndebukirwa ivyo biba biragize inguvu nke. Ego bituma rero ico gihe utwo umuntu abarose araga parasero umuntu aguza ahantu. Ego ari nk'umuntu adandaje agura akayibika mu gaparasera, bituma umuntu aca nuko ikindi gihe avunjura kaga parasera kakafasha kwapuya ibikorwa mba nifuza ngomvye kugerako. Hanyuma ikigira kabiri ni naragiye bakwe ndaja mu turaka tw'ama ONG, bituma udufaranga ndose Imana ifasha kutuzigama, umuntu akamenya ngene atweparnya mu kintu, hanyuma ca kintu bigatuma umuntu ashobora gushika kwihangiro. Kumbona kazoza nyakubahwa mukuru w'igihugu yavuze, jewe sinipfuza ko nokora ikintu cy'umwaka umwe ngo kibe kirangiye. Nifuza ko nkora ikintu kizofata umwanya muremure. Ego kimwe kuvuga ngo projet à long terme ku iterambere ry'igihugu. Ni naco gituma kenshi umuntu aviza iyo ntumbero. Ego kuko umwene igihugu mugenzanje yashonje naje ntivyonezera, kandi nagiye shonje nawe ntivyomunezera. Nkifuza ko twese twoja muri uyu mugambi wo korora. Ego vanye n'ibi bihe by'ubushomeri usanga duheza tukakena akazi. Ego abatari bake turakorana uhereye mu ntango z'ibi bikorwa. Ego ndafise aba employés permanents. Ego bamaho bashika kuri 4. Ego abo bamaho, hanyuma tukakora nabo ku munsi baba 10 canke 15 kenshi aho. Ego abo urumva dukoranye ukwezi umuntu arahavura agiye ku ntumbero. Ari naco gituma kenshi imbere yuko dukorana nabanza nkabicarika nkabashira ahantu, nuko kuri bike mbafise nk'imbono yica umuntu yipfutsa kuzoba twakiganira ko cyane. Ndamaze kuronka ibishinga ntahe rero by'abakozi twakoranye baba ku munsi bagize bati agafaranga nakuye haji wawe karamfashije cyane, naraguze impene, hari n'uwundi ariko yifuza kuzogura inka. Hanyuma rero bakagira kandi nishaka ati ndipfuza naje kuzokorora isazi. Ndokora ufise indoto nziza. Ubwa mbere kumva ko ico kintu umuntu agikunze, iyo ni ntambuko ya mbere. Ubugira kabiri uburyo bw'uko umuntu ashobora gukora bino ni bwinshi cyane bivanye n'umutahe umuntu aba afise. Ego ntibisaba ko umuntu iminsi yose yo kwiyumvira ngo reka mpeye kuvyo kwanakahereyeko. Oya, ivyo buri muntu wese abikeneye shobora kumworienta kuri bike mbafise mu mutwe nahawe nanje nkamwerekeza ahashobora nuko gushika iyo ntumbero nawe nyene akayishikako. Mugabo yagiye buhoro buhoro. Murakoze cyane.